Cyambere mbanje kubashimira kuko mwashoboye kuririmba kubera zino ndirimbo nazivuga kera cyane kandi ndabona yuko uri imiyabaga ifise nguvu myinshi kandi zishoboye kuririmba. Ubwo rero izo nguvu mufise mubandanye muzikoresha mu bikorwa vy'Imana, mudasizemo ubwishimi canke ubwibone canke umutima mubi, mumenye ico muko murakorera. Turiko turatamba tunezerewe, ariko tumenye yuko tuzonezerwa mw'ijuru gusumba uko tunezerewe uno munsi. Maze kubwira kumenyesha abikwaye ko nzoza hano, hariho umwe yavuze yuko ashaka ko tuvugana mu bantu bo mwikwaye. Ico catumye sigara hano kugira bishobore kuvugana nk'iminota mikeyi, hanyuma ashobora kugenda mu gukurikira. Ariko imbere tutaragira icyo tuvugana, nagomba mvuge amajambo abiri canke atatu. Sinzi iyi ni kwa y'abanyeshuri. Okay, namaze kumva yuko ari abanyeshuri gusa. Hanyuma baranumva yuko mukenera utuntu n'utundi, bakavuga ati duteranye 200, 500 kugira ngo mushobore gukora uniforme cyangwa utundi tuntu ku ruhande rw'ikwayanyu. Ariko icyo nababwiye, icyo ngomba kubabwira uwo mwanya, iyi nanga ntabwo yatanzwe ku ikwaya imwe. Iyi nanga yatanzwe kuri paruwasi. Paruwasi bisigura yuko ni urushengero, bisigura yuko mwebwe mushobora kugenda abandi bose bayikoresha. Mwebwe mushobora kwiririmbira ko uno munsi, abandi bakayiririmba ko kwa mukurikira canke mu ya mbere abandi ikwaya zose zigikoresha. Niyo mpamvu nasavye ku bantu bavuza inanga piano bagerageza kuvugiriza amakwaya yose, kuko hano mu rusengero ntabwo turiko turahiganwa, ariko tuvuga gutuma tubwira abandi abicaye hari inyuma n'abariko barabumviriza. Mpora numva yuko bihora bishika piano igakotwa ikavanwa ahandi ikaza hano, nibaze yuko ico kibazo kirangiye. Hanyuma bishitse ugasanga ikwaya, mwebwe ikwaya abanyeshuri murasohotse mugiye kuririmba ko kwishikaro kanaka, ariko mukurungitswe na paruwasi, iyi nanga muzoyitwara muyikoresha. Twarakivuganye na patiri kandi n'abandi barimo atarasisi, ndazi yuko ari mukuru wanyu mu bintu by'ibi, nzokimwumvisha neza. Inanga ikwaya isohotse irungitswe na paruwasi ya Gitongo ikwiye gutwara iyi nanga, ntimukwiye gukota iyindi. Ariko nimba mugiye kuririmba ahantu kanaka ku ruhande rw'iwanyu, iyi nanga ntimuyitwara kubera ni ya paruwasi, ntabwo ari ikwaya. Urumva iyi nzokora mu bikorwa rusange. Hanyuma uyu mwanya nabonye mwe kumaririmba murakoresha ibitabo, mwabyanditse n'amakaramu, ndabemereye kubagura ibitabo by'indirimbo. Ibyo bitabo by'indirimbo si iby'ikwaya mubwe mwenyene, muzobifashanya n'ayandi makwaya. Ariko niyo vyamara kuba byinshi, maze bashobora kubika igitabo kwiwe. Ariko murabizi yuko uno munsi ushobora kuriko uraririmba, ejo ugasanga uriko uraririmba wivuyemo igitabo, n'ubwo ukibika ubwiye abaganga ashaka kugikoresha. Hanyuma ndabizi yuko ibitabo usanga ari ibintu bigoye, umwe yagitabuye undi yagitaye. Niyo mpamvu hariho ubutegetsi mu makwaya cyangwa mu mashengero yo gushinga amategeko y'ibikoresho mukoresha. Soko none kandi murabizi yuko intango y'ubwenge ni kubaha ababasumba, ni kubaha ababyeyi. Kandi turi hano mu rusengero, iyi ni ingoro y'Imana, dukwiye kwiyubara mu byo tuvuga.
ko uvuga menshi mabi uvuga make meza, hanyuma ugiye mu rugo ukaryama ukiyumvira ibyo wavuze, ni hamwe usanga utanguye kwigaya ukiyumvira nza kwirega kwa patiri cyangwa ndabigenza gute. Upfuma uvuga make meza akakuvuga mabi. Hanyuma sinzi ko washaka gushikiza n'ikintu na kimwe cyangwa bakabwira n'icyo ndarangije, ariko icyo nemeye umwanya n'ibitabo by'indirimbo. Sinzi bizaba bingahe, ariko ko bizaza byose muzobyakira uko nyene bizaba bivuye ku mutima. Sindababwiye bizoza ejo, sindababwiye bizoza hirya y'ejo, ariko umunsi n'umunsi uzobizana azobwira ati ibyo bitabo yabemerera. Ariko mu bisabikanye uraza amakwaya ni menshi. Murakoze. Banyakubahwa bashitsi bahire mwese mu cubahiro ciwe, banyakubahwa urongoye amakorale mu buryo butandukanye, namwe banyakubahwa Kristo mwese muri ngaha tugire Kristo. Si jambo nyiramvuge cyane, amagaze ngaha niko mvuga ijambo ndagerekeza kwa bashitsi ijambo ry'amakorale yose yo muri Paruwasi Gitongo. Sanzwe ndongoye amakorale yose yo ngaha muri Paruwasi Gitongo, cyo gituma nshimiye gusaba kano kanya kugira ngo mvuge ijambo ryo gukenguruka. Muri rusange nta jambo twarose aho tubivugira, mugabo ko mudahe kano kanya tubanje kwakengurukiye, agomba musabe abasanga tubanze tubakomera amaso. Ari banyakubahwa, nk'uko tubisanzwe mubibona, twari dusanzwe dufise ubukene budasanzwe, novuga yuko butari busanzwe, kubera imbere yuko mutuzanira iyo mixere nta kimwe twari dufise duhurirako, haraza umuguje kuririmba bikaba ingorane, usanga turiko turatira ataho dutira, cyo dusanga ni kibazo. Barakengurutse nyuma, urabona naho mutuzaniye piano twigere tubona kuva twakabaho, yani bugwa amahera menshi natwebwe tutarigira tubona, urumva ni iteka. Nasamaze banyongera amashi. Rero twebwe ku makorale yo ngaha nadufashije ikintu kinini, mudoje cyamariya menshi atanuvuga ayo maringene yarameze, ubwo twari dusanzwe turira cyane tukibaza iyo bizova, ngaho urabona yuko Imana ibaciyeko igaheza ikabituroza. Niwo mutima w'urukundo mwatweretse, sindibuvuge ngo mugume mubereka twebwe, ubwo n'ubundi mwabyibone. Turakeneye ibindi nk'uko mwabivuze, kandi turabakengurukiye cyane kuba mwiyumviriye yuko twuzanira ibindi vyuma kugira ngo amaspeaker yo mabafuri kugira amajwi ashike hariya. Urabona yuko isengero ari ndende, turiko turaririmba kuko mwabibonye, umuntu ari ngaha akaririmbira ngaha hariya kubidashitseyo ubwawe utumwanya weza kugerende gushikeho neza. Nuko mwaciyumviriye, turabakengurukiye cyane. Turafise ubundi bukene twakoma twinyumvira, urabona yuko ngaha korale yarimbye mu ya mbere nta mwambaro yari ifise, ni korale yarimbye ariyo mpuzamakorali nawe nta mwambaro ifise, nawe nyene ko twagiye turitiza umwe wese kantu yavunduruye muhira. Twari dufise icyumviro cy'uko tworonka umwambaro mpuzamakorali, nk'uburyo habaye umunsi mukuru tuzishira ahantu uririmba ko umunsi mukuru kandi tugatora ukaririmba. Nico naconye Imana niyo bavugira mu mutima, Imana niyo bavugiramo, ukabona vyokunda, tuguma tubisengera, turizeye ko bizokunda. Ameshi rero novuga no kubashimira cyane, ico tuma navuze ko ubushimye abayungeje, ico tuma mbaye mu gushima kongeza, mugabo mwe nimutaronka nukuri twashimye rwose, twashimye simuranye twabashimye, kuba dufise igihe twabashimira twari kubibona mugabo natwe navyo tubona. Mugigene bizobibona tuzatorandikira ka message tubabwira ati mwarakoze, cyari tubaza yuko mukiume zoza imaze mandangije nongira ndabakengurukira tugire Kristo.
tubwire Kristo icya mbere yavuze yashimye ibyo tumaze gukora bimaze kuboneka. Icya kabiri yasabye iniforume mpuzamakorale. Iniforume mpuzamakorale nazo nyene muduhaye akanya tuze gukora. Hanyuma nk'uko nababwiye jewe mvuga umunaniro, murahazi umunaniro? Umunaniro murahazi? Ndahaheruka ngera mu 96 tuja mu Karuvubu tugenda umunaniro, ariko nababwiye yuko Gitongo yamye ari ya mbere, aho ndi hose namye ni imbere ya mbere, kandi nagerageje no gukurikirana amateka ya Gitongo. Mwe mwase kumbaza ariko je ndaza kubabaza. Mwase kumbaza ngoma ndababaze, kandi uza kunyishura ikibazo ndaza kumuha agashimwe. Muriteguye? Muri n'abanyeshuri niga ngaha ishuri y'abanyeshuri bayita lycée auxiliatrice Sainte Supérieure. Okay, ikibazo cya mbere mwana wabazi, mbega Gitongo bimaze imyaka ingahe iyi paruwasi itanguye hano mu Gitongo? Muduze urutoki nza gutora umwe aze hano yishuri. Okay, nabonye ni benshi bavuga ku ishuri. Ngo mbaze ikindi kibazo, ninde muntu ari imfuvyi muri mwe batagira se wa nyina we? Nimba hano uwundi ari imfuvyi atagira se wa nyina we, bambeshe mumbwire, muza kumbwira uwundi uwuzi ko ari imfuvyi adafise se wiwe na mama we. Natangura ndakubaza wewe, Gitongo imaze imyaka ingahe? Gitongo imaze imyaka ingahe? Gitongo imaze imyaka 90, imeje kugira yubile imyaka 5. Imeje kugira yubile imyaka 5. Mwese mwabitoye ndibaza, ariko sinzi ko ari byo, ariko dufate ko mwabitoye. Ndababaza ikindi, Gitongo ni paruwasi yoba yarabaye mu za mbere zoba zaraje hano muri Gitega, yoba ari ya kangahe? Ari ya kabiri, iya mbere yoba ari ndi Mugera. Yoba ari ya gatatu. Gitongo iri muri paruwasi zitatu yatanguye kuza hano muri Gitega. Uyu yagitoye ariko nawe wagerageje agashimira agatsindi cawiyanga, ariko uraza kubonana hanze. Wewe wagitoye ariko si kubera ubizi, watomboje siko ukunda kugabiye telefone. Hanyuma nababwiye yuko nabemereye ibitabo, hanyuma ndababwira yuko nzobaha na iniforume, ariko bizotwara akanya gatoya. Hanyuma ibisigaye murakoze, ndashimye kuba ku ndirimbo bandirimbiye. Sinzi ko maririmbye no muri se ya mbere nubwo naje ncerewe, ariko nagerageje namwe ibibazo nababwiye. Hanyuma turaza kubonera hanze ibyo twateguye tuza gukora. Murakoze.
Tumsifu Kristo. Mwetu kwenye yako Neste Uranzi izina miyene umuhungu wawe kunahamwe ababonye ibintu bigoye kandi kubona mwese biragoye, ariko nagerageje kubahamagara kugira twe kubona hanyuma nanjye mubone kuko inatera nyinshi cyane, hanyuma tunoze inkuru ziheze umwe atanu undi atanu. Ndabona ngaho bamwe bafashaga tupa abandi bafashaga kwana, ariko ndaje turasi kumagahiye worosaga kwana yihangana worosa rwaba nawe ashira udashikirwa yihangane ushikirwa nawe asabikanye n'ubundi. Murakoze ubwo tukabona neza abatumva.